imbere ya byose tubanje gushimira Imana data mushobora byose yoyo yama ituzigama kandi yatufashije gukoranira hano mu ntara nziza ya Muyinga, niyo yabyikoreye twebwe ahacu no gushima gusa nihabwe icyubahiro. Uyu munsi uri hejuru turamutse twigina umunsi mukuru wahariwe ugwaruka ruhurikiye mu mugambo Cndd-Fdd, ugwaruka rw'Imbonerakure. Ni umunsi uhambaye mu mugambwe wacu wa Cndd-Fdd. Kuva mwaka 2017 twashinze umunsi mukuru, umunsi umwe muri myinshi twaba tunezerewe duhimbagwa n'ibikorwa, imirimo n'umwimbu by'ugwaruka rwacu kubu nakazoza k'igihugu cacu. Kuva muri kahise ugwaruka rw'u Burundi rwamye ari rurangiranwa, niko rwamye rufata ibintu mu minwe rwitangira igihugu. Imfizi y'intama itendera nkase kandi sase riva ku cuma. Ugwaruka rwacu rw'Imbonerakure ruradutera iteka bikaturemesha ko iragi ry'urundi rwaruka rwitangiye igihugu rizokwama ryubaka Uburundi. Rudoviko rwa Gasore, Melchior Ndadaye, sogokuru wacu Petero Nkurunziza ntibarindiye kugira imyaka myinshi ngo bahindure ibintu mu gihugu, abene igihugu bame baroraniwemwo. Uburorero bw'ugwaruka rwitanze muri Afrika eka mbere no kwisi ni gwisi cyane. Na Yezu Kristo murazi yuko yari Mbonerakure. Murazi ko yadupfiriye afise imyaka 33. Ni imyaka y'Imbonerakure, ni imyaka yo gukora. Ugaruka bw'Imbonerakure turaruraba tugahimbagwa, tukiyibuka aho hambere, ubwira ubukerebutse n'umutima wo gukunda igihugu n'abene igihugu byaturanze, bikaduhuza tugaheba byose, bamwe tugaheba n'ubuzima, tugahera ubuzima igihugu kugira igihugu kigire iteka n'ijambo, umwene gihugu abeho yishire yizane yumvigwe mu mahitamo yiwe yubahwe hose na bose. Nagomba mu nkundire banyacubahiro mwese bagumya abanga inshuti z'umugambo Cndd-Fdd duhaguruke tumare umunota umwe twibuke ugwaruka rwitanze haba mu Burundi no muri Afrika kugira ngo ibintu bihinduke. Murakoze. Uno munsi rero duhuriye ngaha kugira dushime kandi dukeze Imbonerakure, tongere tunabaremeshe tubereke yuko naho ari urungano rw'inyuma yacu bashigikiwe na twebwe twababoneye izuba. Ukwezi k'umunani twawuhariye Imbonerakure zacu z'umugambo Cndd-Fdd, tukaba tugeze ku nshuro igira 5 duhimbaza uwo munsi mukuru. Uyu munsi wahariwe ugwaruka ruhurikiye mu mugambwe mwiza wa Cndd-Fdd utunganijwe inyuma y'imisi mike hahimbajwe umunsi mpuzamakungu hariwe ugwaruka, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'inamakuru yari naribonye yongeye gutera kamo ugwaruka ngo rufati ya mbere mu bikorwa mu bikorwa byo kwiteza imbere, gutyo bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu cabibarutse. Mu nkundire rero nanje ndabishimangire nisunze kicivugo cy'uyu munsi, gwaruka twese tuje hamwe tubera urumuri Afrika mu iterambere. Imbonerakure yose yiyemera ihamagariwe gutanga akarorero ahiherereye. Igihe cyo gushirira mu majambo cyararenganye. Uyu munsi dukoraniye ngaha kugira ngo n'utari bwavyumve avyumve, n'utari bwabimenye abimenye. Tugeze mu gihe cy'amajambo make n'ibikorwa byinshi.
Imbonerakure rero mutahuze n'abandi, nimwebwe nkingi z'umugambwe n'igihugu. Abarundi barayamaze bati iziza guhona zihera mu ruhongore. Ugwaruka rwacu dutegerezwa kururera rugakura tukarura muri Burundi. Abansi bugwaruka ni beshi, muga tuzohangana nabo dukurikije iragi sogokuru wacu yatisigaranya ati igihugu mucubake mugavye abasi bariho. Abasi ni beshi, kandi abasi sukuvuga intambara gusa, n'ubunebwe n'ubukene n'umwasi, inzara n'umwasi. Murumva rero tezo gukura amaboko mu mpuzu dukore kugira ngo tugwanye inzara. Nta utera imbere ari umwe, nta ukomera wenyene, kandi nta utungira mu boro. Nico gituma tubahimiriza kugira urunani, kuja mu makoperative no guhagararira urundi gwaruka, no guhamagarira urundi gwaruka gushira inguvu hamwe, kuko amakoperative nayo nagihugu bose, kandi ugwaruka rw'u Burundi ruhagurutse rugwiye imbere n'imbonerakure ziyemera nkamwe guhindura Burundi mu mwanya muto cyane. Turashimira leta y'u Burundi ntakidakora ngo iborohereze mu gutunganya no kurangura imigambi y'iterambere no mu kubaha ubushobozi ibicije mu ibanki y'ugwaruka beach, ibicishije muri wa mugambi mushasha udasanzwe wa payeji ufise umutahe w'imiliyardi 40 n'ubundi burusho bwerekana ko ugwaruka muri abantu badasanzwe. Nkuko icivugo cy'umwaka kibivuga, Imbonerakure dufise ihangiro ryo kuba akarorero muri Afrika no kwisi yose. Muri kahise harabashatse kutwambika ibara mu makungu batwita uko tutitwa, bakwiragiza hose ibinyoma byo kutwambika ibara. Uyu munsi harageze ko twibyukiranya, basanga incabwenge zose ari Imbonerakure, basanga abahinga bose ari Imbonerakure, basanga abaganga bose ari Imbonerakure, basanga abantu bose bafasha igihugu na Afrika ari Imbonerakure. Turakeneye ko mu misiza dusanga Imbonerakure zisigaye ziri muri kazinduzi, muri dictionnaire, zisigura umuntu wese akoresha impano yahawe n'Imana kugira yiteze imbere, ateze imbere n'igihugu camwibarutse. Egome birashoboka hose bazogira bati Imbonerakure nizubahwe. Murabona ko byatanguye. Kugira dushike kuri iryo teka, Imbonerakure hari ivyo tegerezwa kwitwararika, hari ivyo tegerezwa kurangura no guhindura mu buzima bwa misi yose. Ubwa mbere no gutahura ko kuba Imbonerakure nibanga, niteka kandi n'umuhamagaro. Kuko abantu benshi bashobora kubaho badashaka no gukora, badashaka no guteza imbere aho babaye canke guteza imbere ingo zabo. Urumva n'umuhamagaro. Kwitwa Imbonerakure si iceyi nkuko abasi biterambere y'abene gihugu bashaka kubishira mu bantu, aho baca mu byatsi no mu nzira bacafuza bambika ibara Imbonerakure zacu. Mwabyifashemo neza, mukomere kandi mugume muhagaze neza muri iryo teka. Kuba Imbonerakure nugukanura ukabona kandi ukabona kure, atagusamazwa n'ibihita byose canke n'ibihuhusi. Kwigenza neza na discipline, ukubaha no kubahiriza abandi nkuko tubitegerezwa n'akarangamutima k'umugambwe wacu mwiza wa Cndd-Fdd. Gutegura kazoza no guteganiriza kazoza, kurondera ubwenge n'ubumenyi, kunga ubucuti n'abandi, kubungura ubwenge haba mu gihugu canke hanze. Kwamana ntaryo wiyumvira igihugu, ugakora n'umwete utijijanya umutima
atawusigana canke urindira ngo arabikora. Gukora ibikorwa vyiza vy'impuhwe, kwitaho kubungabunga ibidukikije, kuba akarorero mu nyifato mu kibano, gufata iya mbere mu migambi iteza imbere igihugu. Turashimiye ugwaruka rwaje ruva mu bihugu bigenzi byaje kudufata mu mugongo kuri uyu munsi twahariye Mbonerakure. Nabo twongera tubahimiriza gukomeza gushira inguvu hamwe kugira duteze imbere Afrika. Turashimiye intumwa zaje ziva muri Cndd. Cndd ni igihugu cadufashije igihe bari badufatiye ibihano. Umukuru w'igihugu nyakwigendera Marshal Richard yaradufashije cyane mu kuvuga Uburundi uko buri. Turashimiye mbere Cndd na Congo Brazzaville dufise n'ikivugo kimwe, ubumwe ibikogwa amajambere. Muraza kuraba naho ntabisomye umengo ni bimwe, umengo dufise ikivugo kimwe. Turashimiye ababanyi bacu, abagenzi, inshuti za Tanzania, twama turi kumwe muri byose na hose, mwijoro, mu gitondo, saa 9 y'ijoro, twama turi kumwe. Safi. Ngira murazi n'umupaka wa Tanzania kuva mu Ruzo hari Muyinga gushika hari ikabonga Nyanza. Safi. Muri iyi myaka yose Cndd-Fdd imazi twari igihugu, uwo mupaka uko salama, uko vizuri, tunawashukuru sana. Igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubashimire. Nico gihugu cyazanye delegation imigambi 3. Uri ku butegetsi, uheruka ku butegetsi n'uwundi. Safi. Nigeria baje. Ni gihugu muri Afrika cyo gatera intambwe. Kitunze na Afrika y'Epfo. Muraza kuraba urutonde rw'ibihugu bitunze muri Afrika, muza gusanga Afrika y'Epfo na Nigeria biza hejuru. Mugabo wabonye bose bari ngaha. Safi, iteka. Ni iteka atwo imisi yose iyo umaze nariko ndavuga na Nigeria mu gitondo babwira nti iyi Imana guhezagiye hezagira abandi. Bagumye abanga uhezagiwe hezagira abandi. Utabahezagiye bakage Imana bacavuga bati Imana duhezagire directement kubera ubundi yakwefye. Kandi nawe urashogira ingurane kuko wasiguhezagira abandi. Tubasabe rero ubute witeka aritere nabandi. Uhezagiye hezagira abandi. Nigeria rero South Africa mwe mwumva Imana yarabahezagiye muduhezagire natwe ntizogere direct ku Mana. Ugwaruka rwa Afrika rutahure ko kahise kabi kagumiza Afrika yacu mu bukene no kwisuzuguza. Afrika dufise ubushobozi n'ubutunzi kama kwiherewe n'Imana. Yabivuze. Babivuze baje baserukira ibihugu. Ubwo butunzi bwunganirwa n'ubwishi bwacu. Ubwo bwishi nabwo bugizwe n'ugwaruka. Mwebwe Mbonerakure. Mwebwe gwaruka go muri Afrika. Ivyo rero biratera ubwoba umwazi w'iterambere ryacu, agaca abikoresha ngo atujyanishe, aducemo imigwi, atwibagiza ico turi, atwibagiza imico n'akaranga byadukujije, adutandukanye, adutatanye, atwibagize ico turi, atwibagiza imico n'imigenzo byatureze, atuzimagize, adutesha intumbero, atwibagize ivyo byose, atugire nk'abantu batagira iyo bava. Uwo mwasi tuvuga yabanje atwumvisha ko ataco dushoboye, atwemeza ko atakaranga n'akahise dufise, ko atabwenge n'ubumenyi dufise, atubuza no gusenga Imana twamye tuzi. Mu Burundi Imana twari tuyizi, nikimenyamenya n'ikivugo ca mbere imbere y'umuzi w'abazungu abakoroni baza, yari Imana umwami uburundi. Murumva yuko Imana twari tuyizi. Ubwenge n'ubumenyi kama abarundi barabwamanye, kandi sinkekeranya ko no mu bindi bihugu bya Afrika ari nkuko, kubera imbibe nazo nyene
zazanywe n'uwo mwasi w'iterambere. Imipaka mu bihugu vya Afrika yazanywe n'abazungu, yazanywe n'abakoroni. Abarundi bari bazi guharura, ariko abazungu baje bavuga yuko, abakoroni baje bavuga yuko tutazi gusoma no kwandika, mugabo no guharura. Mugabo abarundi bari bazi guharura. Umwana w'umunani yitwa Minani, uw'icenda yitwa Nyabenda, uw'icumi yitwa Bucumi, kandi nta wihenda. Murumva ko bari bazi guharura. Abarundi bari bafite ubumenyi, barakora babivanye n'ico bakeneye, barakora. Bavuze bati tuzorima, barakora isuka. Bavuze bati hari ishyamba ryinshi, barakora imihoro. Bavuze bati hari aho duhambya, bakora urukero. Bavuze bati turakeneye guteka, barabumba. Bavuze bati dukeneye kwicara, baragira ikirago. Urumva bari bafite ubwenge bwishi, ntibaducishemwo ijisho rero ngo ridupanze. Mu buvuzi n'amagufa yamenetse barayunga. Baramenya ingaburo bagaburira abana, bakamenya imiti baha abana kugira bakire. Ivyo byose abazungu baje bavuga ngo nta nakwe tuzi. Sinodandugura rero ngo ndabiheze, mugabo gwaruka sinogenda ntabahanuye kunga ubumwe, kumenya kahise no kutaba imbohe za kahise, kubonaho isi igeze no kwitunganya neza. Ntimujane n'abaja, ntimujane nyabahururu. Ingendo undi ravuna, ibyiza tuzobizane, ibibi tubigumize iwabo. Ejo haheze, ejo haheze twarasozereye inama ya komite nkuru y'umugambwe wacu mwiza Cndd-Fdd. Inama yari imaze iminsi 2 hari Ngozi Ibuye. Ni inama twapfunditse, twatanze intumbero, inzira, umuco w'ivyokorwa kugira dushike kwihangiro twihaye. Bagumya abanga n'abarundi bose, muze mufate nka nkama ibyavuye mu nama ya komite nkuru y'umugambwe Cndd-Fdd. N'umugambo twari igihugu, n'umugambo utanga intumbero. Ejo bazobasigurira, tubahamagariye rero guca mu bifata nka nkama, mu bigira ibyanyu, dutera imbere, twiteze imbere, duteze imbere igihugu cyacu. Turangije dutera intege Imbonerakure zose, abashoboye gushika n'abatashoboye gushika. Mubandanye mu bahizi, mu bintwari, mugwanira iteka ry'abarundi na Afrika, kuko ari mwebwe rumuri, ni mwebwe nkingi y'amahoro n'iterambere, ni mwebwe Burundi bwejo. Turashimiye Imbonerakure za defiye, tubasaba kuzobandanya mwameliyora neza, mu bipange neza, mu defile gisoda, kuko imfi z'intama itendera nkase. Perezida wacu ni General Major, ni mupange mu defile neza nk'ingabo, nk'ingabo ziyanyene nk'ingabo. Ntihagire umuntu azosaba kuvyitwaza ngo Imbonerakure zigira ikarashishi. Umukuru w'igihugu ni General, namwe imfi z'intama itendera nkase, panga akarere. Kandi nukubwira namwese n'abene gihugu turasabye bige gutambuka neza, nta gutambuka ugenda uratema ivyatsi, ucugenda uratsitara. Panga neza akarere, dupange igihugu. Bahamagaye mutonda ku murongo, muje mu bikorwa rusange, mugenda munavyina, bavuze mugenda muriruka kilometero 10, mugaruka mwiruka, mukura mu nzira igikorwa ku munsi umwe, mukaza kimwe kimwe. Mu minsi mike azaduteye imbere, dufise ingufu nyinshi, dufise ugwaruka nyinshi, twasha gutera imbere mu mwanya muto. Dushikire nyecyo mukuru w'igihugu, hanyuma dutera intambwe mu ngo, mu makomine yacu, mu ntara, igihugu itera imbere. Murakoze, tugire Cndd-Fdd. Izo ni Mbonerakure z'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwitonde mwihera amaso murabe.